Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 26 Ruhuhuma gushika ku igenekerezo rya 1 Ntwarante, mutegurirwa n'ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom. Ano makuru mukakurikirana kuri wezi3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngizi ingingo nkuru ziyagize. Nyiricubahiro Musenyeri Gervase Bashimiyubusa, umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, azoshikiriza ingingo n'inyigisho vyavuye mu nama y'umuryango wa Diyoseze ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Ntwarante. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 Ruhuhuma no muri Eklezia ku isi yose haba umugwiga wo gusigwa iminyota mu maparuwasi amwe ya Diyoseze. Bagenzi bacu baratubwira uko vyagenze. Amakuru tubafitiye saya gusa, ayandi ni mukanya. Odrade Kaze ni wagira abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Bashimiyubusa, umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, azoshikiriza ingingo n'inyigisho vyavuye mu nama y'umuryango wa Diyoseze ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Ntwarante mu mwuka y'imisa izobera kuri Paroisse Cathedrale Regina Mundi igihe c'isaha 3 n'igice zo mu gatondo. Iyo nama ikaba yari yabaye mu mwaka wa 2012 mu kigo ca Foyer de Charité y'i Bujumbura. Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Bashimiyubusa aratubwira icari c'inama y'umuryango wa Diyoseze hari mu kiganiro yagiraniye na Patiri Desire Bireha, umwibutsamana wa Radio Maria Burundi. Ari inama ikoranywa n'umwungere mukuru wa Diyoseze Nkuru, igahuza abaserukira imigwi yose igize ya Eklezia muryango. Iyo nama ikorana kandi yarateguwe rwose ikitonderwa kugira ngo abayitumiwemwo bafashe umwungere wa Diyoseze Nkuru gutorera inyishu ikibazo gihambaye aba yashimye ko bomufasha. Mbere ikorana gusa umwungere yabanje guhanuza inama y'abasaseredoti, niko amategeko abisaba, kandi gakorana kugira ngo yicarire ikibazo gihambaye umwepiskopi aba yabonye ko atarundi rwego na rumwe boshobora kugitoreramwo umuco. Arongera kandi akamenyesha ingene urwo rubanza rwo gutangaza ivyavuye mu nama y'umuryango wa Diyoseze ruzogenda, akongera agatumirira abakristu gukengurukira Imana ku ntambwe iyo nama igezeko. Itumutega abiri ihimbazwa uko ritegekanijwe, igikuru nuko ribera mu nkuka y'imisa, kuko n'igihe cyo gukenguruka. None rero iyo nkuka y'imisa irafise ukuntu itegekanijwe. Nk'urugendo rwo mu ntango muzobona hariko harashogomanga imbere y'abasaseredoti, abanyenama bose bashashe bashobora kuba bahashitse kuko bose baratumiwe. Hanyuma rero imisa iheze ibandanya nk'uko bisanzwe, ariko mu gihe cyo gukenguruka haba rero ariho umwepiskopi atangariza icese ibipfunditswe muri iyo nama. Ndaheza ngo abivuge vyose kuko murumva ni ibintu biba vyicariwe, imisi n'iyindi biba biri imbere mu gatabo canke mu gitabo. Hanyuma agaheza rero ashikiriza ibyavuye muri iyo nama y'umuryango wa Diyoseze, akabishikiriza ubwa mbere intumwa ya Papa mu Burundi canke uwumuserukira, kugira ngo azabishikirize umuvyeyi wacu Papa. Akongera agashikiriza kandi ibyavuye muri iyo nama y'umuryango wa Diyoseze umukuru w'inama y'abepiskopi b'Eklezia y'i Burundi, ibivuye mu nama y'umuryango wa Diyoseze iyo ariyo yose, naho biba vyagizwe na Diyoseze imwe, bibwirijwe kwerekana isangira mutima bafitaniye n'ayandi ma Eklezia. Nico gituma rero baha Eklezia ku rwego rw'isi yose, Eklezia ku rwego rw'igihugu, na Eklezia ku rwego w'akarere iyo Diyoseze ibisanzwemwo. Hanyuma rero muri ico kiringo barahava bagaha n'abandi bepiskopi bose baserukira ama
diyoseze yabo, hanyuma bagahava baha n'abanyenama bose ivyavuye mu nama y'umuryango, kuko nanone baba babigizemwo uruhara runini, hanyuma ibisigaye bakabishira ngaho kugira ngo abashaka kubironka babirondere mu buryo basanzwe babirondera, kuko n'ibintu biba bitangajwe kugira ngo bifashe igihugu c'Imana gutorera inyishu ikibazo bicariye. Ico rero dutumirira abakristu kuri uyo munsi no gukengurukira Imana yadufashije kugira inama y'umuryango wa Diyoseze Nkuru kuva mu ntango, kuva ku mwepiskopi nyakubahwa Musenyeri Evariste Ngoyagoye akitanguza akongera akayiyobora gushika ku ntambwe yashitseko, kandi tukayikengurukira kuko iyo Mana yabandanije iduherekeza gushika hagire umwimbu uvamwo tuzohava dushikiriza. Rero abazobishobora bose baraheza bahishikire, dusenge Imana turi kumwe, turyoherwe turi hamwe, ariko abo bitazokundira nabo yuko bohashikana umutumba baze bahatume umutima mu kwifatanya natwe mu gisabisho. Igisata c'ubutungane n'amahoro ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Ntwarante mu nyubakwa za Paroisse Mutima w'Ubwitonzi iri mu gisagara ca Bujumbura haratunganijwe inama ku basanzwe bari mu butumwa bwo kuremesha ubutungane n'amahoro muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Bakaba bari bavuye mu Paroisse 16 ari mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama ikaba yari irongowe n'umunyamabanga w'igisata c'ubutungane n'amahoro muri Diyoseze Musenyeri Jean-Louis Nahimana. Bwa Musenyeri Jean-Louis Nahimana, intumbero y'iyo nama ko ari uguhura kugira ngo bamenyane bongere binagure be no kwibutsa ico babereye muri Ecclesia. Ari kuri mikro ya Renova Niyonsenga. Iyi nama yari ifise intumbero zibiri. Bwa mbere nuko jewe sa n'uri mushasha muri ubwo butumwa byabumazemo amezi 5, nari nabanje kwiha igihe cyo gutohoza kumenya ingene ubwo butumwa burangurwa amaparuwase imwe aha mu gisagara. Umunsi rero nkaba nashatse ko duhurira hamwe kugira ngo dusubire tuzirikane ijambo rijanye n'ubutumwa bwacu. Ikiganiro mwumvise cari gishimikiye ku bice bibiri, ariko igice kimwe kirimo uduce dutatu. Twabwira rero twiyibutse intumbero ya Ecclesia, ariko kandi ico cigwa kidufashe kugurura amaso kugira ngo tubone aho tubaye, ibibazo bihanze iyi si nyene duhamagariwe kuza kumenyesha inkuru nziza mu Burundi, inkuru nziza mu Barundi b'uyu munsi, mu bibazo bihanze abatari bake, kugira ngo turabe twebwe turi muri ubwo butumwa ingene twokunganira Ecclesia ngo ishobore gushikiriza ijambo y'amahoro, ijambo ry'ubuzima ridufasha gutorera inyishu ibibazo abatari bake barimwo uyu munsi. Ano makuru tuyabandanize mu gisata c'ukwemera. Ku munsi wa gatatu genekerezo rya 26 Ruhuhuma niho Ecclesia yo kw'isi yose yinjira mu kiringo c'ikarema. Ico kiringo kigatanguzwa n'umugirwa wo gusigwa iminyota ubera mu nkuka y'imisa muri Paroisse Mukiza Mweranda. Uwo mugirwa wabereye mu nkuka y'imisa igihe c'isaha 11:45 zo mu gatondo. Burisi Ndayihebura aratubwira uko vyagenze. Inkuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru wa paruwasi afashanije na patiri Salvatori Bizimana, igaba yabayemwo umugirwa wo kwisigisha iminyota. Iyo nkuka y'imisa yatangujwe n'ururirimbo rw'ikiringo c'ikarema, nayo patiri mukuru patiri Desire Ninazimana yarongoye iyo nkuka y'imisa. Mu nsiguro yaramenyesheje abakristu ko Imana yaduhaye ihangiro ry'ingene twosubiza hamwe nayo, ingene twokuzura nayo, emera babuzurize n'Imana ngiki cagiye kiroranye. Yongera agira ati ugusenga kuruta uko twahora, ukwisonzesha no gufasha boro ni bimwe mu bikorwa duhamagariwe guharanira muri kino kiringo c'ikarema. Insiguro irangiye haci yabo umugirwa wo guhezagira iminyota. Iyo minyota iraheza isigwa abakristu bose baraho bavyipfuza. Iyo nkuka y'imisa irangiye twaregereye abakristu bari muri iyo nkuka y'imisa tubaza igituma bisigishije iyo minyota, eka n'insiguro yavyo nico biteze guhindura mu buzima bwabo. Umviriza bamwe mu bo twaganiriye. Ni kiringo cyo kwicisha bugufi, niteze ko notera intambwe mu bukristu ngahishobora guhinduka, kandi ndazi ko Yesu azomfasha. Kwisigisha iminyota kuri jewe kimfasha gusubira mu mutima iwanje no gutangura bimpa muri jewe kubw'ibicumuro mfise ko ntari mwiranda, ko nkwiye guhinduka koko nicishije bugufi, bikamfasha mu bikorwa byanje nkakora gerageza kurikiza gushaka guhinduka subiza hamwe n'Imana. Ni ikimenyetso cyo kwisubirako, gusubira inyuma mu nyifato umuntu agenda agira mu buzima bwe bwa misi yose, agaheza karaba mbega ivyo mbayemo birahimbara Imana. Umuntu agaheza agafata ingingo
kwisubirako kugira ngo ashobore gutora muri ivyo abamwo, arabe ibitagira akamaro, ibidahimbara Imana. Umukama afashije nditeguriye nanje kugerageza kuba mu gisabisho muri iki gihe ceranda c'ikarema, hanyuma kandi nditeguriye ko kumbure naje mu nyifato zanje hariho bimwe zogerageza guhindura. Twaregereye kandi umusaseredoti yafashanije na patiri mukuru kurongora iyo nkuka y'imisa, Patiri Salvatore Bizimana, aratubwira igituma Eklezia yashimye ko uwo mugigwa aba ari wo ubanziriza ikiringo c'ikarema n'insiguro nyezina y'uwo mugigwa wo kwisigisha iminyota. Gusigwa iminyota ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, cyo kwemera ko turabanyakabi kandi kwishize mu minwe y'umukama kugira ngo itugirire ikigongwe. Eklezia yishinze kugira ngo twinjire muri iki kiringo kidasanzwe, twitegurira Pasika ku mutima kandi twongera dushimikira cyane ku kwemera. N'igihe cyo kwinagura, n'igihe cyo kwisubira, n'igihe cyo kwirukira ikigongo c'Imana, n'igihe cyo kwibuka abakene kenshi twiyobagiza kandi tubana hagufi. Abakristo rero bahanura yuko iki gihe bocifatamwe neza, bagagira akantu karushirije kungene bahora basenga, kungene bahora bigora, kungene bahora birukira Imana, abakaryo ko gusubira cyukuri kunywana n'umukama bisumbirije uko bahora. Kosa ziratubamenyesha yuko iyo nkuka y'imisa yari yitagwe n'abakristo batari bake, kandi ko hari hategekanijwe izindi nkuka z'imisa zibiri kuri uwo munsi nyene kugira ngo paruwasi ifashe abakristo kwinjira neza muri ico kiringo c'ikarema. Engineer Willis Ndagihebura ku bwa Sedikome muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Ubwibutsamana bw'igipolisi Sylvain Ndayikengurukiye aradushikiriza uko vyagenze. Umunsi wugurura ikarema muri Eklezia ariho umunsi w'iminyota warahimbajwe no mu maparuwase yose agize igipolisi cy'u Burundi. Nko muri paruwasi Umwamikazi w'Amahoro Regina Pacis muri Sokarti uwo munsi warahimbajwe. Umusaseredoti w'umukama Patiri Furera Julie asanzwe arangurira ubutumwa mu muryango w'abafurera bene Yozefu bari mu kigo cyo mu Carama, ari nawe yahereje inkuka ya misa aho mu ikambi ya Sokarti. Mu nyigisho yatanze yabwiye abakristo ko batanguye igihe gihambaye ko ikarema gisigura iminsi 40. Nitumwumvirize. Twatanguye igihe gihambaye mu buzima bw'uwitwa umukristo wese. Igihe cy'ikarema, ikarema isigura iminsi 40 cyo kuba kumwe n'umukama by'umwihariko. Iki gihe rero gitanguye uyu munsi tukibemo nk'uko yoba ari karema ya nyuma yo mu buzima bwacu, tuyibemo ata munsi n'umwe tutakaje wo kutaba kumwe n'uturoza ubuzima. Yaranibukije kandi abakristo ko kwisonzesha ari ugucuvya ingeso zabo, naho nyene tumwumvirize. Na Yesu nyene yabigarutseko mu kwisonzesha. Mbega none ko kwisonzesha kugira ngo tugire intumbero ya mbere yo kwisonzesha ni iyo gucuvya ingeso zacu za kamere y'umubiri. Mu bwibutsamana bw'igipolisi cy'u Burundi Ndayikengurukiye Siridi muri Sedikome. Muri paruwasi Kivoga tuhashikanwa na mugenzi wacu David Niyongabo. No muri paruwasi Kivoga ico kiringo bacinjiyemo mu nkuka y'imisa yabaye igihe cy'isaha 12 n'igice cy'agatondo. Umusaseredoti yararongoye nkuka y'imisa niyo Nkurukema yishimikije ibisomwa vyeranda byo kuri uyo munsi, yerekanye ko igihe c'ikarema kidutumira guhinduka kwisubira kugira ngo tube mu bunywanyi bw'Imana mbere na bene wacu. Yabandanyije amenyesha ukuntu dukwiye kubaho kugira ngo tuzohimbaze izuka ry'umukama, turazukanye nawe twabaye abantu bashasha barangurisha akagimana. Agarutse ku nkuru nziza y'uwo munsi yamenyesheje ko ikarema twereka ibintu bitatu twokora. Yarangije atumirira abakristo gusengera igihugu na cane muri kino gihe c'amatora kugira ngo ico gihe ikizohave kiba igihe c'amarira canke c'amagorwa. Reka tumwumvirize. Kugira ngo tuzoshobore guhimbaza izuka ry'umukama bazukanye nawe, babaye abantu bashasha, abantu bari mu Mana, abantu barangura ishaka ryayo. Urumva mu njiri Yesu atwereka ibintu bitatu twokora: gusenga kurusha uko twahora, kwisonzesha no gufasha bene wacu bari mu ngorane, bene wacu bakene. Ico nico cerekana umuntu yahindutse, umuntu yuzuye n'Imana, umuntu ashaka kuzura na bene wabo.
twegereye umukristo umwe mu bari baje muri iyo nkuka y'imisa Ndereyimana Emile aho yatubwiye uko atahura gihe c'ikarema agira anahanura abakristo nkawe ukuntu bo kwitwara muri iki gihe reka nawe nitumwumvirize. Ndacakira neza cyane kuko ni igihe kimpa akaryo ko kwisubirako nkava mu vy'isi nahoramwo cyane cyane ngakurikira neza uko meze mu Kristo bwanjye, ahubwo inyuma y'ikarema niho umuntu yoca abandanya za ngeso nziza yiha muri iyo karema, hanyuma rero agaca abandanya izo ngeso nziza gushika ubuzima bwego. None nk'abandi bakristo kumbe badatahura kino gihe c'ikarema akamo batera nakahe? Batera akamo kugerageza bagaheba ivyo byose bibabuza kurikira intumbero nziza, cyane cyane bakarangura ishaka ry'Imana, bagakomeza urukundo mu bandi bavukanye, eka aho baba hose mu kibano hose bakerekana urukundo bafitaniye hagati muri bo. Ko iyo nkuka y'imisa yari yitavye n'abakristo batari bake ku bwa Sedicom Niyongabo David Paruwase Kivuga. Petero Karaveri Ndayisenga nawe aradushikiriza uko uwo mugirwa wagenze ku ishuri tabariro ry'Igasi muri Paruwase Matara. Aho ni kw'ishure tabariro ry'Igasi mu gihimbazo cabaye kuri wa gatatu w'igenekerezo rya 26 Ruhuhuma umwaka wa 2020 igihe cy'isaha 4 z'agatondo, aho hariko haraba umugirwa w'isigwa ry'iminyota ku bakristo b'iryo shure. Imbere yuko basigwa iminyota, Donasiano Sengiyumva mwarimu mukuru w'iryo shure mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yarerekanye neza ko ikiringo c'ikarema ko ari ikiringo gihambaye cane, aho umukristo ategerezwa kwisonzesha akongera agafasha n'abandi. Gusenga cyane, kwisonzesha no gufashanya. Byumvise abatari bake iyo wewe wawe ubona ko umufisi bikwiye haba kwambara amagunira. Ubu nta muntu twobwira ngo yambara amagunira ingwara zoshatse gutera. Mugabo turaziko dushobora gusanga ko dufise abadafite icyo bambara. Raba mu byambagwa byawe uze mu mwambaro n'umwe ujya adafite icyo yambara ukamuhe kamurinda imbeho. Haruhande y'ivyo yaramenyesheje ko ikiringo c'ikarema ari ikiringo umukristo abwirizwa gusenga cyane. None turabe haruguru hiherereye yetegezwa kuharonka ni mu mutima wawe. Ukabyaze mu nzira rero utarinze gufukama ngo abantu bakubone kuri kurasenga, ja haruguru mu mutima wawe niho hiherereye habonwa na data ico uzoba urarangura. Jewe ntakubona uragenda ngabimenye kuri kurasenga. Tubamenyeshe ko ico gihimbazo cari citabwe ahanini n'abanyeshuri basanzwe biga mu mashure y'ibanze. Ku bwa Sedicom Petero Karaveri Ndayisenga Paruwasi Matara. Amakuru y'amayubire ngo baratunganya ibikorwa bitandukanye nk'ibikorwa vyo kunagura imitima, ibikorwa vyo gusanura inyubakwa. Ivyo ni ibikorwa biri mu kwitegurira guhimbaza yubire y'imyaka 50 Paruwasi Augustino Mweranda imaze irangura ubutumwa. Tubishikirizwa na Patiri Mark Nsanzugwimo ari kuri mikro ya Alex Nkuru nziza. Ibikorwa vya mbere ni ibikorwa vyerekeye kunagura imitima, hariho icyo twita evangelisation izobaho kwezi kwa gatatu guhera itariki 19 gushika itariki 21. Hariho n'ingendo ya pelerinage zizobera imugera, hanyuma hariho n'indi evangelisation izoba mu mpera z'ukwezi k'umunani ko bisanzwe iyo hegereje umunsi mukuru wa Saint Augustin haraba evangelisation hafi y'indwi yose. Ni bimwe mu byo twategereje mu vyerekeye kunagura imitima. Ibi navyo hariho kunagura inyubakwa kumbure nk'umuntu waza kubibona mu kigo tusubiramwo inyubakwa y'abapatiri, hariho no kubiramwo no ku inyubakwa zimwe ziba zimaze kononekara, hanyuma hariho n'irya nyubakwa twubatse kugira ngo abantu urabona ngaha mu Buyenzi hari abanyeshuri benshi kumbure bakeneye ahantu hari agacerere, kumbure hari amatara, twarubatse inzu bazo barigiramwo. Hanyuma ibiriko biraza ni gusubiramwo canke kugaba ko ingene ingo y'Imana iboneka neza gusumba tuboneke ko yuko turi muri yubire. Muri iyo paruwasi nyene bakaba baratunganije harambe isekeza ryo kwegeranya uburyo buzofasha muri ivyo bikorwa, hari mu nkuka z'imisa zo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Ruhuhuma. Amakuru y'inyigisho abakristo bashika 215 bo muri paruwasi Mukiza Mweranda
mweranda nibo banaguwe muri mutima mweranda ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Ntwarante inyuma y'inyigisho zatanguye mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2019. Icatumye paruwasi isaba izo nyigisho ni inyota abakristo bari bafise yo kunagurwa n'ingene abakristo banaguwe muri mutima mweranda bitanga mu butumwa nk'uko vyashikirijwe na Patiri Desire na Hazimana. Idonido na Marie Chantal Nzeyimana. Ako karakanyamuneza karanze abakristo bo muri paruwasi Mukiza Mweranda aho bari bahejeje kunagurwa muri mutima mweranda mu nkuka y'imisa y'igihe c'isaha 4 zo mu gitondo yaherejwe na Patiri Amando Kana ari kumwe na Patiri mukuru Desire na Hazimana. Mu nyigisho yiwe yabatumiriye kwitegurira kugwana urugamba aranabamenyesha n'uwo bagwana wariwe. Imisirangiye twarabajije umubikira wo mu mushaha Mweranda wa Yezu Anike Mugwira aratubwira icatumye yitegurira izo nyigisho zo kunagurwa muri mutima mweranda. Nama ntenera umurikirwa na mutima mweranda ari naco gituma umunsi nashimye yuko mutima mweranda yonagura muri jewe zongabirano ziwe ari naco gituma uyu munsi noreka mutima mweranda kidegemvya muri jewe agakora uko ashaka akanyosha uko ashaka. Na Grace Kantore umwe mu basubiyemwo kunagurwa muri mutima mweranda irigira kabiri yaratubwiye icatumye asubira gukurikirana izo nyigisho. Muri jewe nari nifise kandi akanyota ko gusubira gutera iyindi ntambwe. Nivyuko naragize fizio kandi yarangiriye ikimazi ariko uyu munsi nshaka ahandi Yezu yo ntambusa mu kunyuzuza kandi mutima wiwe mweranda kugira ngo ndamukunde ndushizeho kumukorera kandi ndamusenge vy'ukuri. N'umushinga ntaheresi ntawumvukiye yaratubwiye ico yasavye mutima mweranda. Jewe niyeguriye gose umukama Yezu Kristo, niyeguriye gose mutima mweranda ubutumwa azomba nshaka gukunda Imana gusumba vyose kwikunda kwisenga no kuyikorera. Ndasavye indose amagara meza n'amahoro kugira ngo ubutumwa bazonshinga zogende niyumva afise amagara meza afise inguvu nibo ndaburangurane ishaka no kwemera kwinshi cyane. Na Patiri mukuru Desire na Hazimana yaratubwiye icatumye bategura izo nyigisho zo kunagurwa muri mutima mweranda. Twakamiye mu 11 bahatiye kuri uno mwaka turimo wa 2025 Renouveau Charismatique ishize muri Diyoseze yacu ya Bujumbura. Hanyuma rero turaheza turaraba gene abanaguye muri mutima mweranda bifasha mu butumwa bwa paruwasi mu butumwa bwa Ecclesia. Turagira tutireka turabe ko byoshoboka turabisaba duteza kubisaba baratwemerera. Rero cyatubakuye nuko twabona abambetse kunagurwa ingene bibafasha mu butumwa tukabona mengo ari abaratangurwa nabo bafise iyo nyota bavyifuza ari nabaza bakatubwira. Hanyuma na Renouveau Charismatique barashyize kuri programme yabo amatanga numva yuko tweza tukabisha n'ubu twese turabitegura umukama atuje imbere abakristo banaguye buzwa akanyamuneza natwebwe tugasangiye nabo kuko paruwasi yibarutse. Tubamenyesha ko hanaguwe abakristo 215. Marisha Nzeyimana paruwasi Mukiza Mweranda ku bwa Sedikome. Mu gusasira n'amakuru mu mugwi w'abakorezi bo muri paruwasi Mukiza Mweranda haratunganijwe amatora yo gusubiriza inzego kuko isahahura zarangije ikiringo cazo. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 Ruhuhuma igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Ni Nkuru ya Willis Ndayihebura. Muri ayo matora hatowe uwitwa Mistieri ngo abari wazosukurira uwo mugwi w'abakorezi naho icegera ciwe akaba witwa Mwinyi Christian. Abakorezi bari ngaho barabakuje ubwatsi mu kubaha amashi menshi cyane bakenguruka. Twaregereye wahejeje gutorwa ngo azosukurira uwo mugwi w'abakorezi turamubaza ingene yiyumva n'imigambi ategura kurangura mu mugwi w'abakorezi mu kiringo cyose azomara basukurira. Umviriza bimwe mu byo yatwishuye. Nakanyamuneza kadasanzwe ku mugwi wacu no kuri jewe nyene mejeje kwizegwa n'abakorezi bagenzi banje no kuri nivyo gushimira Imana. Imigambi ni myinshi ariko umugambi wa mbere nuko kunagura umugwi w'abakorezi. Mu mubireho yacu turafise inyigisho z'amasabamana n'inyigisho twigisha tukaronka n'impamya bushobozi. Izo nyigisho nazo zone zirakabura abakorezi ubwenge cyane mu kumenya cyane amabanga ya Ecclesia no kumenya ibintu byose tugirana cyane mu mwuka y'imisa, ibintu byose abasaserdoti bambara, ivyo twebwe dukoresha. Ariko umugambi fise nyamukuru nuwo wo gushinga igitabo tugakorera ku gitabo gisigara mu mugwi novuga n'aba
n'abazogenda barakurikira bazoze barakabura ubwo bwenge muri ivyo bitabo tuzoba twateguye mu mugwi wacu. Twosozera tubamenyesha yuko mu mugwi w'abakorezi bo muri paruwasi Mukiza Mweranda uto watoregwa ikiringo kimwe gishobora kwisubiriza rimwe gusa, ico kiringo naco kikaba kimara imyaka 2. Engineer Willis Ndayihebura ku bwa Sedicom muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Amakuru twabateguriye akaba arangiriye ngaha, nkashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri, nkashimira abagenzi baje bafashe kuyatororokanya. Fotode Kaze niwe ariko arabashikiriza, wanda yifurije kubandanya mugira ikiringo ciza c'ikarema.